mu ntara ya Gitega urumuri rw'amahoro kuri uyu wa munani rwaramurikiye ibikorwa by'iterambere mu makomine ya Nyabihanga na Gishubi. Urumuri rw'amahoro rwakiriwe i Nyabihanga ruvuye muri komine Mwaro, aho buramatari w'intara ya Gitega ari kumwe na musitanteri wa Mwaro baciye baruhereza musitanteri wa komine Nyabihanga ku ruzi Kayokwe rugabura ikomine ya Mwaro na Nyabihanga. Rwaciye rujanwa muri komine Nyabihanga ku mutumba Gatwe, aho intwararumuri zifadikanije n'indongozi hamwe n'abenegihugu mu bikorwa vyo gutanguza inyubako y'inzu y'uburaro bw'abanyeshure izoba igeretse rimwe kw'ishure ry'ubuhinga ryitiriwe uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi umuhisi Melchior Ndadaye. Musitanteri wa komine Nyabihanga akaba yamenyesheje ko ari ishure ry'indaro rishasha ritanguye umwaka wa 2025 ushira 2026. Mushingamateka Epipode Baranyikwa arongoye ishirahamwe ry'intwararumuri yamenyesheje ko kuba abanyeshure bariko bategurirwa kwiga ahameze neza bizobafasha kugura ubumenyi maze bagateza imbere igihugu. Turiko turategura urwaruka rwacu kugira ngo ruzinjire mu mbona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere, fise ubumenyi bukwiye, ubumenyi buzotuma bashobora kunyaruka muri iryo terambere. Murazi ko iterambere ari umuvuduko, iterambere mbere ari no gusiganwa. Nitwabategurira neza bakiga neza, aha iki ni nusu y'integuro mu ndero. Hariho no gutegura abigisha, navyo nyene leta irabandanya no gutegura ibindi bikoresho byose bikenerwa byankenerwa kugira ngo baronke ubumenyi bukwiye buzotuma bashobora gukora ibikorwa bitwerekeza muri rya terambere twifuza, igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060. Yo muri komine Nyabihanga urumuri rw'amahoro kwaherejwe musitanteri wa komine Gishubi. Aho naho intwararumuri zifadikanije n'indongozi n'abenegihugu kubaka ikiraro kiri ku ruzi Waga gihuza umutumba wa Nyakibari n'umutumba wa Tye. Bajyana Apollinaire arongoye ikomine ya Gishubi yavuze ko ico kiraro kimaze gutwara uburyo bungana n'imiliyoni zirenga 150, akaba kandi avuga ko kugira ngo kirangire kizotwara ubundi buryo bungana n'imiliyoni 50. Urugendo urumuri rw'amahoro ku nshuro ya 19 rukaba rukibandanya mu makomini 9 agize intara ya Gitega.